muryango iwacu nta mukobwa yakora mariage, abahungu bonyine nibo bakora mariage. That is familiar witchcraft. Ubwo n'ubushobozi bw'abarozi, bw'igicaniro c'abarozi cubatswe mu muryango kugira ngo abazovuka bose ntibazigere bamenya canke batahure bamenye icitwa mariage icarico. Abarozwe muri buno buryo naho yinjira mu rugo harabaho impamvu zimuhungabanya, akisanga yasohotse, akibaza ngo nukunaniranwa k'umugabo, akibaza ngo nukunaniranwa kwiwe, akibaza ngo nibibazo biba nk'ahandi hose, ariko ugasanga yisanze yamaze gusohoka kubera umuryango w'iwabo waramaze kurogwa yuko kubaka kizoba ikibazo. Utagiriye ubuntu ngo uhure n'igicaniro c'ubushobozi kikubohora, canke ngo uhure n'amasengesho akubohora, canke se ngo uhure n'ububasha bw'Imana ushobore kugukura muri uwo mugozi, ubandanya uri mu mugozi w'umuryango, umugozi wo mu buryo bw'umuryango, kandi ufatiye ku gicaniro c'uburozi. Uburozi buroga umuryango n'uburozi bubi cane gose, kubera burica amageneration, bukica akazoza k'umuryango mu buryo bw'imhemu no mu buryo bw'umubiri. Abantu rero ntibabimenya, bakabandanya biberaho uko nyene. Sinzi ubwoko bw'uburozi bwafashe umuryango wawe, ariko guhera uyu munsi Imana yambwiye ko ubwo burozi buri butembagare nk'izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ikizokwereka ko mu muryango iwanyu hariho uburozi. Iyo ubwo burozi bw'umuryango bugenda gute? Ni hahandi umuvyeyi wawe agirirwa ishari n'umurozi, cyangwa agira ibyapfa n'umurozi. Ejo nasengeye umuntu hano, Imana iramishurira, turi mu masengesho hano ku Karago, ndamubwira ati Imana imbariye yuko aho uvuka ku Gatumba hariho umutama mwagiranye ikibazo, arakurogaroga n'umuryango wose, abaroga ingwara imwe, abaroga ikibazo gikomeye. Acara ndamubaza ntibimeze gute, tubwire neza uko bimeze. Acarambarira ati abana banje uwo muntu yarabaroza, arambwira yuko abari hano ku Karago mwarabyumvise ejo, ambwira yuko mu bana biwanje bose nta numwe azokwigera akora mariage, nta numwe azokwigera rongogwa, bose bazoguma muhira. Kandi uko yamuroze niko byagenze uko nyene. Ico gihe abo bana nta cyaha bakoze, ntibazi n'ibyo bapfuye, ntibazi n'ikintu na kimwe, ariko bari muri familiyo mu kibazo c'uburozi, conflict yabaye mu muryango, bakisanga mu bwoko bw'uburozi batazi. Uburozi uzi n'ubwo utazi buriko burakurekama mu marembo yo mw'isi y'umwijima. Uyu munsi Imana irabutembagaza izina rya Yesu. Turi kumwe ngo dutere haleluya. Umuntu rero ashobora kuvukira mu muryango wamaze gutangwa nk'uburozi. Nimba baratanze imbuto zo mu mubiri wawe, bakavuga aba bana bose b'uyu muntu bazoba ibibandi, aba bose bazonanirana, nta numwe azo. Tubyaguruke gatoya masegonda make. Dusengera umunota umwe wonyene. Mana mu izina rya Yesu Kristo, dufashe mpiri ubushobozi bwose bw'umwijima, dufashe mpiri ubushobozi bwose bw'abadayimoni, dufashe mpiri ubushobozi bwose bwa shetani. Turugaye imiryango y'ikuzimu, turugaye imiryango y'abarozi, turugaye amarembo yose y'ikuzimu. Turafashe mpiri Imana cyose mu izina rya Yesu. Ikintu cyose kitari mu bugombe bw'Imana, icyo turagifashe mpiri. Icyo cyo gusamaza ubwoko bw'Imana, icyo turabifashe mpiri. Imoni boza guteza itira abantu, turabirukanye mu izina rya Yesu. Turirukanye imyuka mibi mu izina rya Yesu. Mana, ijambo ryawe rirambwira neza yuko abana b'Imana bashengeye shetani naho turahindiye hanze abadayimoni. Turirukanye shetani, turirukanye abadayimoni, turirukanye impwemu mbi, turirukanye ubwenge bwoza gutotora ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Duhamagaye presence y'Imana, ubushobozi bw'Imana, ububasha bw'Imana. Duhamagaye umuriro, duhamagaye umuriro, duhamagaye umuriro uturira ikintu cyose kidavuga Imana. Umuriro w'Imana wururuke, bukoreke, umuriro w'Imana wururuke, ibitangaza bikoreke, umuriro w'Imana. Turaguha icubahiro, tugukomeye amashyi n'impundu mu izina rya Yesu.
amen. Turagomba dusome ijambo ry'Imana ibyakozwe n'intumwa igice cya 28 ku murongo waho wa mbere gushika ku murongo wa 5 mu bangutsi. Turashobora kubaha ijambo ry'Imana tukavyaguruka. Yesu. Turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ibyakozwe n'intumwa ibice 28 duhere ku murongo wa mbere. Indanzi y'amajambo iravuga ngo inzoka ikomora Paulo ntiyagira icyaba. Umurongo wa mbere, tumaze gukira tumenya ico kizinga yuko cyitwa Merita. Abanyamahanga badebagura baratubuka bitangaje, baratubuka bitangaje, baducanira umuriro, batwakira twese kuko imvura n'imbeho vyariho. Ariko Paulo amaze gusenya umuganda w'inkwi arazikomanya, inzoka iva mu muriro imukomora ku kuboko. Abo badebaguzi babonye ico gikoko cenena ku kuboko kwiwe baravugana bati uyu muntu ntabuze kuba umwicanyi, kandi naho yakize ikiyaga idacugwankunzi ntimukundiye kwabaho. Ariko akunkumurira ico gikoko mu muriro yagira icaba. Amena. Zagira mu izina rya Yesu. Hallelujah. Uyu munsi ntago nza gufata umwanya munini wo kwigisha amajambo menshi, nta nubwo nza gufata umwanya wo kuvuga ubutumwa umwanya muremure, ariko ikintu Imana yo mu ijuru yantumye uyu munsi ni kugobotora hamwe no kubohora umuntu wese yaboshwe n'imhemu y'uburozi mu izina rya Yesu. Icyo Imana yambariye dukora kuri uyu munsi ni kwambura uburenganzira igikorwa cyose gifitanye isano n'ubushobozi bw'uburozi ku buzima bw'umuntu hano mu izina rya Yesu. Munyongere volume gatoya. Hallelujah. Imana ihabwe icubahiro cyane gose. Ngomba vuge gatoya kubijanye n'ubumara bw'abarozi. Hano turabona Paulo, ariko ndaza kugaruka kuri uyu murongo twasomye hano ubwanyuma. Imana mfashe cyane gose. Ndagomba kuvuga ku kintu bita ubumara n'ubushobozi bw'umwijima buri modern cyangwa se bugezweho muri kino gihe, bw'ubushobozi bw'uburozi abantu batazi cyangwa batamenyereye cyangwa batabona ko ari ubushobozi bw'abarozi. Babona ibintu biba mu buzima bwabo ntibabihereza agaciro, bakabandanya babibamwo, cyangwa bamwe bakabigenderamwo bikanabahitana bikabica, cyangwa abandi bakabibamwo imyaka miremire. Ariko mu izina rya Yesu kirazira yuko umenya ko waboshwe kandi ukaronka uburyo bwo kubohoka ngo ntushobore kubohoka. Ninginga Imana yo mu ijuru ibohora umuntu wese aboshwe n'ubushobozi bw'abarozi mu izina rya Yesu. Imana yavuganye nasha irambwira yuko itegerezwa gutembagaza ubushobozi bwose bw'abarozi bwabosha ubuzima bw'umuntu. Sinzi umurozi ari ku buzima bwawe, sinzi uburozi buri mu buzima bwawe, sinzi uburozi ubwoko ubwo aribwo bwose bw'uburozi buri ku buzima bwawe, ariko butegerezwa guhagarara mu izina rya Imana. Mfashe cyane gose. Ngomba kuvuga kwanza ku bwoko bw'uburozi burogwa umuntu ku giti ciwe, cyangwa se uburozi buca ku bavyeyi, cyangwa uburozi buca ku muryango runaka. Ariko reka manze mpere ku burozi buca ku muntu ku giti ciwe. Yesu natufashe cyane gose. Hariyo umuntu ashobora kuvuka akavukira mu muryango warozwe, ntamenye ko uwo muryango warozwe, nk'uko yadushingiye intahe. Aratubarira nti mu muryango iwacu nta mukobwa yakora mariage, abahungu bonyine nibo bakora mariage. That is familiar witchcraft. Ubwo n'ubushobozi bw'abarozi bw'igicaniro c'abarozi cubatswe mu muryango kugira ngo abazovuka bose ntibazigere bamenya canke batahure bamenye icitwa mariage icarico. Abarozwe muri buno buryo naho yinjira mu rugo harabaho impamvu zimuhungabanya, akisanga yasohotse akibaza ngo nukunaniranwa k'umugabo
umugabo akibaza ngo nukunaniranwa kwiwe, akibaza ngo nibibazo biba nk'ahandi hose, ariko ugasanga yisanze yamaze gusohoka kubera umuryango w'iwabo waramaze kurogwa yuko kubaka kizoba ikibazo. Utagiriye ubuntu ngo uhure n'igicaniro cy'ubushobozi kikubohora, cyangwa ngo uhure n'amasengesho akubohora, cyangwa se ngo uhure n'ububasha bw'Imana bushobore kugukura muri uwo mugozi, ubandanya uri mu mugozi w'umuryango, umugozi wo mu buryo bw'umuryango, kandi ufatiye ku gicaniro cy'uburozi. Uburozi buroga umuryango n'uburozi bubi cyane rwose, kubera burica amageneration, bukica akazoza k'umuryango mu buryo bw'imhemu no mu buryo bw'umubiri. Abantu rero ntibabimenya, bakabandanya biberaho uko nyene. Sinzi ubwoko bw'uburozi bwafashe umuryango wawe, ariko guhera uyu munsi Imana yambwiye ko ubwo burozi buri butembagare mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ikizokwereka ko mu muryango iwanyu hariho uburozi. Iyo ubwo burozi bw'umuryango bugenda gute? Ni hahandi umuvyeyi wawe agirirwa ishari n'umurozi, cyangwa agira ibyapfa n'umurozi. Ejo nasengeye umuntu hano, Imana irampishurira, turi mu masengesho hano ku Karago, ndamubwira ati Imana imbariye yuko aho uvuka ku Gatumba hariho umutama mwagiranye ikibazo, arakurogaroga n'umuryango wose, abaroga ingwara imwe, abaroga ikibazo gikomeye. Acara ndamubaza ntibimeze gute, tubwire neza uko bimeze. Acarambarira ati abana banje uwo muntu yarabaroza, arambwira yuko abari hano ku Karago mwarabyumvise ejo, ambwira yuko mu bana biwanje bose nta numwe azokwigera akora mariage, nta numwe azokwigera rongogwa, bose bazoguma muhira. Kandi uko yamuroze niko byagenze uko nyene. Ico gihe abo bana nta cyaha bakoze, ntibazi n'ibyo bapfuye, ntibazi n'ikintu na kimwe, ariko bari muri familiyo mu kibazo cy'uburozi, conflict yabaye mu muryango, bakisanga mu bwoko bw'uburozi batazi. Uburozi uzi n'ubwo utazi buriko burakurekama mu marembo yo mw'isi y'umwijima. Uyu munsi Imana irabutembagaza izina rya Yesu. Turi kumwe ngo dutere haleluya. Umuntu rero ashobora kuvukira mu muryango wamaze gutangwa nk'uburozi. Nimba baratanze imbuto zo mu mubiri wawe, bakavuga aba bana bose b'uyu muntu bazoba ibibandi, aba bose bazonanirana, nta numwe azoshoboka. Abana bawe bose bagakurira ku bimogi, abandi bagakurira mu ngeso ziteye ubwoba, abandi bakava muri kontrole yawe. Ukavuga nk'umugabo ni wa mwana ndagira ibi nibi, akavuga ni papa nta na kimungira, ukamutegeka nka nyina, agahagarara akakuraba hejuru. Hari umuntu yaroze wewe, umwana ntazi n'ibyo byagenze, ntazi n'ibiriko biraba ku buzima bwiwe, ariko umurozi yaramuroze, ariko amuroga aroze kuri wewe. Uyu munsi nimba uri umuvyeyi wavyaye hano, ubona ko hariho ubwoko bw'uburozi buri active mu bana biwawe, uyu munsi imigozi yose iracikagurika mu izina rya Yesu Kristo. Imhemu ya resistance yo kunanirana mu ruvyaro ifatiye ku migozi y'uburozi yarozwe ku bana bawe, Imana yihagarike mu izina rya Yesu. Imana yihagarike mu izina rya Yesu. Imana yihagarike mu izina rya Yesu. Hariyo n'ubundi burozi rero burogwa ku muryango, ubwo umuntu agenda kura, akagenda ahura n'ibibazo bitandukanye, ntiyumvikane n'abantu, akibaza ngo ni ibintu bisanzwe. Wewe ugasanga uri ahantu nta n'umurozi n'umwe akuzi. Nico gituma isi y'imhemu iri juste cyane, kandi iri stricte, kandi ifise urutonde n'umurongo rukomeye cyane ushobora. Nico gituma hano Imana izana amayereko n'amarevelation y'inyigisho zitandukanye, kugira ngo abantu bagende babohoka mu makote yose, mu buryo bwose. Mw'isi y'imhemu, nimba umuntu yitwa izina runaka, ugahamagara irindi zina runaka, muri iyo si y'imhemu, that person is not going to respond. Uyo muntu ntago azigera yitaba unless uhamagaye izina ry'umuntu wahamagaye ukamutumbereza ko ntihazitaba. Bishatse kuvuga iki? Igihe cyose utaramenya aho ikibazo kiri, no matter how you can play, uko wosenga, uko woduga imisozi, whatever you can do,
ubushobozi bw'Imana bushobora kuguhesha amahoro bukakugura imiryango, ariko hariho ibintu utegerezwa gutumbereza ko naho wofata ibomba ukaritera, hari aho wari uriteye mugabo ukaritera ahatariho ugahusha ugatera ku ruhande, bijya bintu wari uteye nta na kimwe biza kuba. Ariko iyo ufashe ibombe ryawe ry'amasengesho neza ukaritumbereza hahandi nyene haboshwe, bya bibanza na bya bintu byose byari biboshwe bitangura gukugwaho, ugatangura kubona ugenda woroherwa. Nico gituma Imana ibandanye izana inyigisho zo kubohoka mu buryo butandukanye muri repentance. Abandi muri repentance mwese mufise amahirwe kubera Imana yateguye uburyo bwose bwo kubohoka. Dutere haleluya. Imana dufashe cyane gose. Haleluya. Hari ibintu rero bidashobora gukunda igihe cyose utarashobora kumenya yuko ikibazo kiri mu muryango iwawe, kandi so wawe, mama wawe canke wewe ari wewe ufise ikibazo, ari bo bafise ikibazo cabo kikaza kuri wewe. Ico ni kibazo cy'abana gikurikira, ico ni kibazo cy'abana kiva ku bavyeyi kija ku bana. Ariko nagomba mvuge n'ubundi burozi baroga umuntu ku giti ciwe. Yesu natufashe cyane gose. Hari ubwoko bw'uburozi, many different kinds of witchcraft, abantu batazi badatahura. Maze iminsi numva abantu bavuga nti ndagwaye nanyoye imiti, kandi yanyoye imiti ya cakintu nyene, ariko akatera remba, akaguma remba cyane. Umwe akavuga ni nagwaye malaria, nanyoye kira malaria ndayiheza, banteye n'intuze n'amaserumu ya kinine ndayaheza, ariko umubiri wawe ukaguma wuzuye uburibwe na souffrance. Ubwo n'ubumara bw'inzoka bwasunitswe n'abarozi buriko burazunguruka mu mubiri wawe, buriko burazunguruka mu magufa yiwawe. Imana yo mwijuru isohora ubwo bumara bwose ngizina rya Yesu Kristo. Hari n'ayandi mateknoloji cyangwa se ayandi mahishuri atandukanye y'uburyo ki abarozi barogamwo. Umurozi ashobora kukuroga umuntu wahora wiyumvamwo, ugatangura kumva utakimwiyumvamwo, wowe ukibaza ngo ni ibintu bisanzwe, ariko ugasanga wararozwe. Hanya amahorasiyo menshi aratandukana, ingo nyinshi ziravana, urukundo wakunda umugabo ugasanga ruradisiparesheje, ukagwironderamwo wapi bikanka. Nihandi uzotangura kubwira umugabo nabi, ukamwakira uko utategerezwa kumwakira, ukamuvugisha uko utategerezwa kumuvugisha. Umwanya wategerezwa kuba uri kuraho umugabo wawe, ukumva wowe uhereza uwundi muntu mwomara umwanya muri ko muravugana. Hari umuntu yakurabye aravuga ngo sinshaka iyi mariage kwibandanya, uru rugo ngomba kurutandukanya, agusunikira imhemu mbi, akurungikira abadayimoni, akurungikira ubumara runaka buza gupossessing umubiri wawe, bumaze kwinjira mu mubiri wawe, and then you lose the interest from your husband. Ukatutakaza interest iyo ariyo yose. Inyuma y'imisi amaze kubatandukanya akabuhanisha, ushobora kugenda ahantu ukaraba ikintu mwapfuye, ukumva uramukumbuye cyangwa ukumva uramukeneye cyangwa ukumva nta mpamvu yuko mwari gutuma mutandukana. Aho anye bwa burozi bari barakuroze buba bumaze kukuvako. After being removed kuri wewe, hanyuma bukaca butangura kuba active. Aho ni ku mugore no ku mugabo bashobora kumuroga ukonyere. Umugabo bakamuroga agataha gukubita, agataha gufata nabi, aguturubika, kandi yaragutangiye inkwano, kandi yaragutangiye amafaranga, ya majambo yose y'urukundo yakubarira, vya bintu byose. Ariko umuntu yaravye umugore wewe cyangwa yaravye umugabo wewe, akavuga na I don't want this relationship to keep on carrying on. Relation, urugo ndagomba ko rusambuka. Umugabo ntasubire kukwiyumvamwo, akakwita amazina mabi, akakwita ibintu bitabaho, akakumara amazi, akagufata nabi. Umurozi yakubonye akurungikira amasumo mu gishingo cyuko umuraba, ukaca ugenda ahantu ugatangura kumucira imanza, ugatangura kumutuka, mugahangana, cyangwa se ukihebura ukarira ngwino ku mavi. Umurozi yakuroza atembagare nk'izina rya So. Umuntu wese ari hano afise ubumara bw'uburozi yasukiwemwo mu rugo rwiwe, mariage yiwe n'imigenderanire yiwe ikaba itagishobora gufonctiona. Imana yo mwijuru ihagarika ubwo bumara mw'izina. Imana mwijuru ihagarika ubwo bumara bwo mwijima mw'izina. Mani dufashe cyane gose.
si no ku bagore n'abagabo gusa, n'abakobwa benshi cyane gose bararogwa. Umukobwa akaguma abona ari mwiza, umukobwa akaguma abona ameze neza, bakamutakariza umwanya, abarozi bakamuroga, akaguma rojeta abahungu bose baza, arojeta abahungu bose bamuresha. Everyone will reject. Ukaguma wibaza ngo nzorongogwa, uzoronka uhwanye nuko wifuza, ariko ugasanga n'umurozi yakuboshe kugira ngo agutakarize umwanya. Imana ufashe cyane gose. Yesu nadutabare cyane. Umurozi akakugara muri ubwo buryo, akagutakariza umwanya, ugasanga kurongorwa kuri wewe ntibyigeze bibaho. Umutima wo kwakira urukundo rw'umuhungu kaja kure, umutima wo kwakira umugabo kumva yuko. Nigeze gusengera umukobwa umwe, harambwira nifise abahungu benshi bandesha, ariko numafise ubwoba bwo gukora mariage. Navuga urafise urakuze, imyaka urayikwije, nta kibazo ufise, ntugwaye nawe ntagwaye, nta n'uburyo mubuze, wumva ufise ubwoba bwo kwitwa umugore. Barakuroze. Mana dufashe cyane gose. You have been whisked. Nta makuru ufise, barakuroze, barakuboshe. Hari abarozi babonye inyenyeri yawe baragufata, ukaguma utinya gutera intambwe. Igihe cyose ubona ari ikintu cy'umugisha cyugurutse mu buryo bworoshe, kandi ukabona nta cyaha wakoze kugira ngo ushikire, kandi ukabona nta riske z'ibyaha warinze kuja kugira ngo ushikire uwo mugisha, ariko ukaguma wumva utohonyoramwo muri uwo mugisha. Hari akarimbi k'abarozi. Imana yo mw'ijuru uyu munsi itembagaza umurozi wese ari hejuru yawe, winjire mu mugisha wawe. Nta muntu ari hano yotera haleluya. Tera iyindi haleluya, ongera iyindi haleluya. Hariyo n'ubundi bwoko bw'uburozi, abantu barogwa, ugasanga umuntu avugana n'abantu bari useless gusa. Vuze useless n'abantu bimbura kimaro, ugasanga abantu bose b'umumaro. Iyo bamusabye programme ntabahereza programme, ariko abantu bimbura kimaro, abantu bo ushobora kubona uri umuvyeyi, ukabona ufise inkomi y'umukobwa, ukabona ubuhunga agendana nabwo ni bwa bundi bw'ububandi gusa, n'urunywara umogi n'amatabi n'inzoga, atakiru na kimwe bushobora kwimarira ngo canke bugira ico bumariye umuryango. Yesu natufashe cyane gose. Uyo mwana wawe ukabona niwo umutima wiwe waratwawe kuri ibyo bintu, kandi rimwe na rimwe ugasanga birangiye nabi, atari Imana mutabaye, ugasanga ntibigize umumaro cyangwa se ntagize ahava cyangwa ngo agera hagera. Ugasanga umuntu, abantu b'umumaro bose boba umumaro ku buzima bwiwe, arabarojeta, ntashaka kubavugisha, bamusabye programme ntabavugisha, bamurondeye ntabavugisha. Ndiko ndababwira ukuntu umuntu arogwa. Uburozi buri modern. Uburozi si ubwo bakugaburira mu nda gusa ngo ujye bukuteze sumu, uburozi si ubwo bakuroga ngo ugware ingwara gusa. There is a kind of witchcraft. Hari ubwoko bw'uburozi bashobora kukuroga, n'umuntu akakuraba akabona uri mwiza we, mugabo ntigera kurongora, cyangwa se ntigera agira ikintu kizima mupanga, cyangwa ntigera ikintu cy'umugisha mushobora kugerako. Mu izina rya Yesu Kristo ndavuze ngo icawe kizokwama ari icawe. Ntago uzohusha umugisha wawe mu izina rya Yesu, ntago uzohusha inyenyeri yawe mu izina rya Yesu. Ubu bwoko bw'uburozi bwose buri hejuru yawe, Imana ibukure hejuru yawe mu izina. Hallelujah, hallelujah. That's a kind of witchcraft. Uburozi baroga ku muntu, urashobora kudepoza mbere ugasanga urarengeje n'ibisabwa, ufise ama qualities n'ibindi byose birenga, ariko ugasanga ntago wigera uhabwa ikibanza, ntago wigera uherezwa place. Nigeze kubabwira umuntu umwe yarozwe, arambwira ni jewe barandoza, ahubwo sinibaza kari gusa niyo ndepoje no kwakira no gutora nimero yanje no kumbwira nta na contact, barambwira ngo genda tuzokubarira, kandi nta nikibazo, nta n'uburyo na bumwe bambwiyemwe bazombarira, baba bamwirukanye, kandi no mu buryo batashaka no gusubira kumubona ngaho. Ishusho yose tumugaragara nabi imbere y'abantu, ishusho yose tumutagera kuco wategereza kugerako, Imana ikura imbere yawe mu izina rya Yesu. Hari abantu baza gusohoka hano bariko bariyumva gutandukanye nuko bariko bariyumva, kubera abarozi bari hejuru yabo bagomba gutembagara mu izina rya Yesu.
hari abantu baza gusohoka ngaha, abantu babaraba gutandukanye nuko bahora bababona, kubera hari ubwoko bw'uburozi Imana igomba gutembagaza, hari ubwoko bw'ubumara Imana igomba gutembagaza. Tera haleluya! Yesu natufashe cyane gose. Haleluya! Nimba wararozwe uburozi bwo kuba useless, n'uburozi bubi cyane gose, uburozi bwo kubimbura mu maro. Yesu natufashe cyane gose. Hariho abantu uzosanga in life umenga baraho gusa, ntago bapfa kugira ikintu bamaze. Nimba uri ngaha uri umukobwa ukaba utazi guteka isosi umeze neza, barakuroze. Barakuroze. Mukobwa wese ari ngaha atazi guteka, baramuroze. Mane dufashe cyane. Haleluya! Ugomba kugera ku rugezo wo guteka, kugeza ku rugezo umugabo wawe ari ivyo kujya vyawe ari ivyo muri restaurant, avuga nti nta handi hantu nzosubira kujya atari muhira, niho honyene njya nkumva ndafunguye neza. Gusenga utazi guteka ivyo nibiki? Kuvuga mu ndimi utazi guteka ivyo nibiki? Amashure menshi utazi guteka, what is it? Imana dufashe cyane gose. Haleluya! Haleluya! Imana dufashe cyane gose. Hari abakobwa b'abanebwe bamana ubunebwe bwo kugira ikintu bashoboye gukora. Igihe cyose bashoboye kugira icyo bashobora gukora, baguma bumva batabishaka, batera intambwe bagira icyo biga, baguma bumva ikintu kibabuza aho kuba responsible no kwitwararika no gukora udukorwa two mu nzu, bagira ikintu kiguma kibabuza, kiguma kibafata. Hari ubwoko bw'uburozi buguma babaroze, buguma bubashira hasi, budashaka ko bazotekera abagabo babo neza. Andiko ndabikubarira, ariko guhera uyu munsi nimba utazi guteka, ndagusengera ugende wige guteka kandi umenye guteka. Imana dufashe cyane gose. Haleluya! Kandi niwamenya guteka uzoza unshimire. Come and thank me. Haleluya! Yesu natufashe. Seriously, umukobwa wese atazi guteka ari hano araboshwe, uraboshwe n'abadayimoni. You take sauce. Sauce tomate ntuyihisha, umuntu ari isosi yawe yumva sauce tomate gusa. Iyo uyihishije naho urayizigiza. Urazi kujya ubugari bw'inyumbati uriye burimo sauce tomate idahiye canke yazigiye. What is it? Mani dufashe cyane gose. Abakobwa ba Yesu akasine nagateguye ariko gaciyemwo akanye n'akabonisi ndabongeye. Haleluya! Kandi usanga ariyo n'umugore ari ngaho atazi guteka, atazi guteka. Umukozi yagiye baguma mu cyumba baryamye, inzara ikamwica hamwe n'umugabo wiwe. Ugatuma ivyo kujya muri restaurant nta soni, muri uri muhira n'umugabo ari muhira. Barakuroze. They have been with you. Yesu natufashe cyane gose. Mu izina rya Yesu, umugore n'umukobwa wese ari hano atuma ivyo kujya muri restaurant, baza kujya mu ijoro no ku murango, turahagarika aba badayimoni. In the mighty name of Jesus. Guhera uyu munsi bamenye guteka kandi bavyigishwe mu izina rya Yesu. Haleluya! Anye sanga hari umugabo ari karavuga ni pastor ahonye nahonye aho pastor. Imana dufashe cyane gose. Imana dutabare. Haleluya! Haleluya! Imana dufashe cyane gose.
utuma umugabo wawe yamashaka kuja kurya ibyo kurya byo muri restaurant kubera ko ntago umutekera. Umva, iyo umuntu azi guteka naho umuha utuntu duke aradutekesha neza, abazimu bagapfa bakagenda neza, bikagenda neza. Utwanye n'utwari duciyemo ntago vyarimo, reka twibandanyirize. Haleluya, dukomere Imana amashi menshi cyane gose. Hariyo ubundi bwoko bw'uburozi buzana icyankiro ku muntu, the kind of hatred wankwa, ubwo gwanko wankwa, ubona aho ugeze hose udahabwa ijambo, ubona aho ugeze hose abantu bakuvuma, ubona aho ugeze hose abantu bakwirengagiza, ubona aho ugeze hose abantu bakwegera inyuma. Ndavugishijwe ku buzima bwawe, Imana itembagaza icyankiro, Imana itembagaza uburozi, Imana itembagaza imhemu mbi, Imana itembagaza amajini. Ndumva mhemu yera ariko aravugana nanje yuko hariho mariage zari zaraboshwe n'abarozi zunguruga uyu munsi. Ndumva mhemu Imana ariko aravugana nanje yuko hari ubuzi bwari bwaraboshwe n'abarozi bwuguruga uyu munsi. Ndumva mhemu Imana ariko aravugana nanje yuko hari imigisha yari yaraboshwe hamwe n'ubwoko bw'abarozi uyu munsi ruguruka n'izina rya Yesu, n'izina rya Yesu. Tera haleluya nimba witeze ko umugisha wuguruka. Uko tera haleluya ndende Imana itembagaza umurozi yarakubujije amahoro. Uko wongereza haleluya Imana igukure kabarozi wo mu muryango iwanyu. Uko utera haleluya Imana igukure kabarozi wo mu rugo iwanyu. Uko utera haleluya Imana igukure ku bwoko bwose bw'uburozi. Haleluya. Imana idufashe cyane gose. Aba bantu rero barogwa mu buryo bw'icyankiro n'abantu bashobora kugerageza gukora ibyiza byose mugabo ntibashimwe, bakaguma babonwa ari uko nyene. Kandi abantu barogwa muri buno buryo bwo kwankwa barakoreshwa, they will use you. Abagushaka bazogukoresha ariko ntibazogufasha icyo bategerezwa kugufasha. Uzosanga nta hantu uri kurashika, usange nta ntambo kuri kuratera, ugume wisanga uri kurasubira inyuma, usange na Mana yanje nta kintu kibabaje nk'icyankiro. Uraza abantu bakwanga ntaco mwapfuye, uraza umuntu ashobora kukuroga, umuntu akakwanga akagufata nabi akakuvuga nabi, ntaco mwapfuye, atagwankugira, atamutima mubugira, ariko ugasanga ahantu hose uri kurankwa cyangwa ugasanga ahantu hose uri kurabahojete. Guhera uyu munsi icyankiro kirasohoka ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ndabona abantu bagiye kwinjira mu marembo y'igikundiro bari hano. Ndabona abantu bagiye kwinjira mu marembo yo gufianswa bari hano. Ndabona abantu bagiye kwinjira mu marembo y'amafaranga bari hano. Ndabona abantu bagiye kwinjira mu miryango y'abanyamugisha bari hano. Amarembo agiye kuguruka, ntawotera haleluya. Imana idufashe cyane gose. Hari abandi bantu barogwa bagatangwa ikimazi. Iyo watanzwe ikimazi, umuntu ashobora kuburaba inyenyeri yawe, akaraba ukuntu uzoba umuntu akomeye, akaraba ukuntu mu buzima bw'iwawe ufise ingabire yo gukora talent, yo gukora ikintu gikomeye, ufise igikundiro, akavugana kino gikundiro ngomba kukimutwara, akatafata ifoto yawe, agafata amafaranga, agafata amazina yawe, akabona ufise inyenyeri yo kudandaza, akabona ufise inyenyeri mpuzamahanga yo kugendagenda mu bihugu, akabona Imana yaraguhezaga mu buryo runaka, akaca gutanga ikimazi kuzimu kugira ngo inyenyeri yawe ayitware. Ugasanga waratanzwe ikimazi. Hari n'inda z'abana zivuka, abana baramaze gutangwa ikimazi kera. Umwana akavuka afise ikibazo mu mutwe, umwana akavuka ari umwana adashobotse, umwana yananiranye, umwana akavuka yaramaze gutangwa ikimazi already. Yesu natufashe cyane gose. Haleluya. Ubwoko bw'uburozi bwo gutanga ikimazi n'uburozi bubi cyane gose, kuko mu buryo bw'imhemu uba waramaze gupfa, ariko mu buryo bw'umubiri bwihagaze. Abantu barakubona ariko bakakugwiza n'ubusa. Ni handi uzovugana n'abantu mugasezerana ibintu, mukumvikana ibintu, ariko ntihagire ikintu na kimwe bagukorera, kubera ko you are not alive. Mu buryo bw'imhemu warapfuye kera. Yesu natufashe cyane gose. Baramaze kugutanga ikimazi, abadayimoni barakuzungurutsa imbere n'inyuma, they surround you all over. Baramaze kukuzunguruka, however you are,
bakaba baramaze kukuzunguruka, uba waratanzwe ikimazi ku rugezo rukomeye. Nta rugezo na rumwe umuntu ashobora kugera kadashobora kurogwa. Mvuze ubuzima mu buzima busanzwe, ariko hari urugezo rw'ubushobozi n'imbaraga z'Imana iyo umuntu ashobora kugerako, bakarungika imyambi y'uburozi, hakaba abamarayika bagukingira iyo myambi. Bakarungika imyambi y'urupfu, abamarayika bagafata iyo myambi. Bakarungika imyambi y'icangiro kikanga kugufata, ahubwo igikundiro kikiyongera. Bakarungika imyambi y'amablokaje, amablokaje akavaho, ahubwo umugisha ukabandanya wiyongera. Hari umuntu ari ngaho Imana iriko iravugana nanje, amaze igihe mu mwuma w'amafaranga, mbere yuko kuno kwezi guhera tugiye gutangura, hari igitangaza c'amafaranga ugiye kwakira. Hariyo umuntu hari hano uyu mwanya tuvugana, nta n'ibihumbi 10 afise ku mufuko, ariko Imana yo mwijuru irambare ni mbere yuko uku kwezi guhera hari igitangaza uje kwakira, kandi umuryango uraje kuguruka. Ni muri hano tela haleluya. Imana dufashe cyane gose, haleluya. Umuntu atanga ikimazi gute? Abarozi barakora inama, bakaraba ubuzima bwawe, bakaraba inyenyeri yawe, bakagenda muri komite aho basanzwe bakorera, bakagenda mu nama ari 5 ari 6 ari 4, bagahamagara izina ryawe. Bamaze kuguhamagara, barahamagara igitutu cawe, cyangwa bagahamagara imwemu yawe. Nama navuze ni wewe wenyine udashaka kuba umuntu w'imwemu, ariko hari abandi bantu bicisha itiro, bakicisha inzara, bagakora ibishoka. Waruziko n'abarozi bisonzesha, they fast, nuko bataba ariko basenga Imana yo mwijuru, ariko bariko bisonzesha, bahamagara amajina akomeye afise amadimension ku rwego rwo hejuru rwo mu buryo bw'umwijima. Ikizo hari ibimenyetso bimwe na bimwe bishobora kukwereka ko hari umurozi yakwisonzeshereje. Hari umurozi ashobora kukwisonzeshereza ku buryo ushobora kujya ibyo kujya ugashaka kubivomisa, naho ushobora kujya ibyo kujya ushonje wumva ushaka kujya, ukaduza ibyo kujya bigeza aho kumva bishaka kugaruka. There is a witch behind your life. Hari umurozi amaze iminsi yakwisonzeshereje, cyangwa yararungitse daimoni gisonzesha mu mubiri wawe, riri mu bugaragwa rikisonzesha muri wewe. Ugasanga muri famiye ibyo kujya byose baramena, barateka ibyo kujya bakazana, mugabo bikava ku meza hafi ya byose bakaja kumena mwiyarara, kandi bari bashonje kandi batetse bakeneye gufungura. Hari daimoni y'umurozi yarungitswe mu muryango ngaho gisonzeshereje uwo muryango. Yesu natufashe cyane gose, haleluya. Bagahamagara izina ryawe, bamaze guhamagara izina ryawe, bamwe bafise imbugita cyangwa se bafise icumu cyangwa bafise ibintu bisongoye, bagafata ifoto yawe, abenshi bagacumita. Hariyo bamwe bacumita muri iyo foto bakagwara imisonga idahera, hari bamwe bacumita mu mutwe bakagwara imitwe idakira, hariyo bamwe bashobora gucumita bagapfuka ibiriraho ku buryo umuntu ashobora gufatwa bakabona umuntu afashwe giturumbuka pa akaba arapfuye mu kanya batazi kimwishe, bakabona umutima urirutse masegonda akaba arapfuye. Hari abandi batera ubumara bw'ingwara biciye mu kubatanga ikimazi muri ubwo buryo, ubumara bw'ingwara bukinjira mu mubiri, umuntu akagwara akaguma agwaragurika kundwi ku kwezi, aguma agwaragurika kundwa ku kwezi, agwara ingwara zidahera. Hari uburozi bagutanze ko ikimazi barungitse mu maraso yiwawe. Nimba ubona hari ikibazo c'ingwara ziguma zikurikirana mu mubiri wawe cyangwa mu muryango yiwawe, hari ikibazo c'ikimazi abarozi batanze mu buzima bw'iwawe, mu buzima bw'umuryango wawe. There is a sacrifice they have given mu maraso yiwawe mu buzima bwawe. Rero utegerezwa kuba intense kandi ukahangana n'ubushobozi bw'umwijima kugira ngo bushobore kurekura ubuzima bwawe. Imana tufase cyane gose. Hariho n'abandi barozi baroge umuntu kubera ishari ryonyene. Bwira mwezo ati ishari. Ubundi umuntu wese atanguye kugira ishari, ubu tanguye gukora urugendo rwo guheza urumurozi. Iyo umuntu agize ishari rikaba ryinshi cyane, uyo muntu ashobora kuroga, uyo muntu ashobora kwica, uyo muntu ashobora guhemuka, uyo muntu ashobora gukora ikibi cyo cyose. Hari abantu bashobora kukubona wimere neza n'umugabo wawe bakakugira ishari. Hari abantu bashobora kukubona ufise urutondo, ufise ordre, ufise discipline runaka bakakugira ishari. Hari abantu bashobora kubona relation yawe bakayigira ishari. Nico gituma rimwe na rimwe ntago ari ibintu byose byo kwerekana,
ntugashake kwerekana ibintu byose ku buzima bwawe, ntugashake kwerekana amasource yawe yose y'umugisha. Mumenyanye n'umuntu kabiri, ntabwo uzi icyamuzanye mu buzima bw'iwawe, ntabwo uzi icyamuzanye mu buzima bwawe, ntuzi nimba ari intumwa y'abarozi. Urazi ko umurozi ashobora gukora inama akakurungikira umuntu aza kuba umugenzi wawe kugira ngo ashire mu ngiro ubutumwa bwo kuroga bamurungikanye, cyangwa se igikorwa runaka bamurungikanye mu isi y'umwijima ku buzima bw'iwawe. Nawe ukaca utangura kumwereka, aha niho nkorera, nkura amafaranga hanana, everything comes here. Inyuma y'indwi zibiri umweretse aho ukura amafaranga, bigatangura kwibroka, bagatangura kukwirukana, bagatangura kukuvugisha nabi, bagatangura kukubona nabi, ibintu bigatangura gupfa. After two weeks izonyene zo kumwereka aho ukorera, umweretse aho uba, umujanye mu cumbi wawe, umweretse aho urara, umweretse mu cumba cy'abana, umweretse iki. Inyuma y'ukwezi amenya ibyo bintu byose, akajagari, amadivorce, ibibazo n'ingorane bigatangura kwinjira mu nzu y'iwawe. Umuntu uwo ari we wese ntago yemerewe kumenya ubuzima bw'iwawe. Not everyone is welcomed in your life. Ntago ari umuntu uwo ari we wese ahawe ikaze mu buzima bwawe. Hariyo abatagenzwa na kamwe, bamwe bari intumwa z'abadayimoni, abandi bari intumwa z'ishari ry'abarozi. Umuntu wese yagushizeko ishari n'ipfuhe ryasunitswe n'abarozi, akugara finance mu rugo iwawe, akugara finance mu buzima bwawe, akugara finance mu bugingo bwawe. Guhera uyu munsi Imana irugurura amaramara tetegwe, Imana imubuza amahoro, Imana ibyo yazanye mu nzu iwawe byo kukuroga uwo muntu ibisubize ku giti ciwe, ibisubize mu buzima bwiwe, ibisubiza aho byaje biva, kandi bimugwiriza ibihetangabo byinshi mw'izina. Uvuganye n'umuntu kabiri wa mukobwa we, tanguye kwereka umukobwa mugenzi wawe, hewe nsigaye mfise umufiance turiko turavugana, uyu ni wagomba kuntwara, ufise ikibazo kimeze gute? Yesu natufashe cyane. Inyuma y'ukwezi wa muhungu ntasubire kukuvugisha nkuko yahora kuvugisha, wa muhungu ntasubire kukuganiriza neza. Hari ibintu bimwe na bimwe bisaba kurindira kuvyerekana mpaka inyenyeri canke se intsinzi yamaze gushika ku buzima bwawe. Don't show everything early. Hari ibintu bimwe na bimwe bisaba kubanza kurindira kugira ngo bishobore gushika habona. Niba uribura aho ubushobozi bw'abadayimoni butazoshobora gupfa kubuhagarika aho nyene, ukamwereka umufiance wawe, ari umukobwa ukamwereka umuhungu, ari umuhungu ukamwereka umukobwa, abatabagutwaye mu buryo bw'iri direct akaguteranya mu buryo bwo mu bushobozi bwo mwijima. Hano hari umuntu yashinze intahe, yaramaze kwivuza ku baganga barenga 14, yarashinze intahe hano, avuga ukuntu umugenzi wabo yababonye ari kumwe, barabagenzi babiri, yamutelefone aramubarira amaze gukubitwa n'ubushobozi bw'Imana y'igicaniro cya repentance. Yaramaze imyaka, sinibuka imyaka yaramaze agwaye afise icyo kibazo, yarihebuye. Ni umukobwa wa Yesu ari hano. Yesu natufashe cyane gose. Hanyuma tumaze kumusengera, uwo muntu aramuhamagara amubwira, mbabarira ni jewe nari narakuroze, nabonye uri kuravugana n'umugenzi wanje cyane, ibaza yuko muri ko muramvuga nabi, muri ko muramvuga mu byo runaka. Umuntu akaca kuroga ubuzima bwawe, akakuroga uburozi bwo kukwica, akakugarira ukabaho muri souffrance n'amaganya kubera ibintu bitagira umutwe n'amaguru. Nico gituma rivuga ngo ntimwemerere ko umurozi kazabaho. Nico gituma nanje uyu munsi Imana yandungitse irambwira ngo ntembagaze ubushobozi bwose bw'abarozi bwashizwe ku buzima bwawe. Hari umuntu hari hano yotera haleluya, teri yindi haleluya. Imana idufashe cyane gose. Yesu nadutabara. Don't show everything early. Reka kwerekana ibintu byose mwanya wari wose. Hari abantu bafise amashari ku rugezo rukomeye cyane gose. Reka ku expressinga feelings zawe n'ibigumbagumba byawe ku mastati. Unezerewe ni kuri stati, ubabaye ni kuri stati, ufise amahoro n'umunezero ni kuri stati. Have a privacy life. Hano hanze hari abantu bafisa karimi karozwe, bakunda kuvuma no kuroga ubuzima bw'abantu bose. Imana yo mwijuru ikurinde imiyaga mibi n'imwe mu bizose z'abadayimoni. Hallelujah, hallelujah. Imana idufashe cyane gose. Yesu natufashe cyane. Hari umuntu yinjiye mu nzu yawe, gore umusinjiye mu nzu wawe nta mahoro yasubiye kwinjira mu nzu wawe.
hari umuntu yinjiye mu buzima bwawe, guhera uwo munsi yinjiye mu buzima bwawe nta mahoro yigeze yasubiye kwinjira mu buzima bwawe. Hari amarembo yuguruwe n'abarozi, guhera uwo munsi yuguruwe n'abarozi ku buzima bwawe. Hari ubuzima butasubiye kugenda. Hari abantu wahaye ikaze wibaza ko ari inshuti zo mu muryango, ariko bakugemurira ibikwica mu masahani, bakugemurira ibikwica mu byo baje kukugaburira, bakugemurira icyankiro. Guhera uwo munsi inda zawe zirazibwa, wari ibyo kurya bakuzaniye. Imana yambwiye ko hari abantu bagemuriwe ibintu, babagemurira ibyo kurya ku minsi yabo y'ubugeni, barabifungura, bugagwa inda, bugagwa ibitereko byabo. Abandi nabo barugagwa inzira z'umugisha, kugeza ku rugezo baguma birukanwa, bimuka bava mu nzu imwe baja mu yindi, ntibashobora kuriha inzu kandi nta kibazo na kimwe cy'amafinanse bari bafise. Ariko guhera icyo gihe abantu bakiriye mu nzu iwabo, mu miryango iwabo, baraje barugara imiryango, no kuriha inzu babamwe ntibicoroshe. In the name of Jesus, umurozi wese ari inyuma ya souffrance yiwawe aratembagara mu izina rya Yesu, 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 Hallelujah. Hari umuntu yahonyoye aho udandariza, akimara kuhakura ikiganza n'ikirenge ciwe ntago wasubiye kuronka umukiriya hatumbera. Guhera uyu munsi ubushobozi bw'Imana itabura ukuntu ibigenza, urahamagara abakiriya mu izina rya Yesu Kristo, urakuraho imitongero yose yatongera kuri ico kibanza mu izina rya Yesu. Ndabona abadandaza bagiye gusubira kudandaza hano. Tela haleluya. Yesu nadufashe cyane gose. Ndumva mfitiye itangazo, umuntu wese yakuroze kubera ko yakugiriye ishari, nta makuru afise na bado, Imana igiye kugurura umugisha, Imana igiye guca inzira, ishari riduge, ryongere ryiyongere, ryongere risubire, adundumigwe, ababara umutima, avyimba umutima. Ariko Imana yo mwijuru, ariko Mana yanje, sinzi ko abantu bari hano turi kumwe bari muri kino kiba. Hari umuntu ari hano yotela. Hey! Hallelujah. Hari marayika Imana irungitse kuri kino gicaniro, aje gucagagura imigozi yose yarungitswe n'abarozi kubera amashari bakugiriye. Abarozi bo mu muryango iwanyu, abarozi bo mu kibana huba, abarozi bakurogesha amajambo yo kuguteranya, abarozi bakurogesha icankiro, abarozi bakuroga mu buryo butandukanye. Bagiye kukubona uduga, bagiye kukubona ubandanya. Hari ubushobozi buje gutuma ubandanya. Haguruka aho wari ugaraniwe, ongera ubandanya mu izina rya Yesu, ongera ubandanya mu izina rya Yesu, ongera ubandanya mu izina rya Yesu, ongera ubandanya mu izina rya Yesu. Bandanya mu ngabire zawe, bandanya mu mayerekwa yawe, bandanya mu mavuta yawe. Vuga ngo ishari rirabica. Umviriza, ishari rirabajya, ryongere ribajye, kongere kabajye. Imana iraguha umugisha, kongere kabajye, kandi umugisha yaguhaye ntago witeze gusubira inyuma. Hari abantu hano bagiye guca imbere y'abarozi babaroga, bariko barabatwenga barabisha amaso. Ariko Mana yanje, hari abantu bari hano bagiye guca imbere y'ababugarira uruvyaro, bakikiye abana mu biganza vyabo. Hari abantu bari hano bagiye guca imbere y'ababugarira udandazwa, basigaye bariko barakomanda amakontinere. Hari abantu bari hano bagiye guca imbere y'abahora babaroga, bibaza ngo bagiye gusubira mu misozi, ariko babone waguze imodoka mu gisagara. Nta muntu ari hano yotera haleluya. Ongera utere yindi haleluya. Tera haleluya. Ko mbona amasara agiye kuba menshi cyane gose. Bazokugirira ishari, ariko bazoguma bakubona, nta na kimwe bazogutwara mu izina rya Yesu. Urafise defenseur y'ubuconzi bwa marayika b'ijuru, urafise uburinzi bukomeye. Ndumva marayika ariko aranyongorera, ariko arambarira ngo ngiye kumanura igitangaza canditse ku izina ry'umuntu wese. Kandi ico gitangaza canditse ku izina ry'umuntu wese
abazokibona bose ishari rizobica, bongere badundumigwe, bongere bababare, bongere babura amahoro. Ntuzogire ubwoba kubera Imana niyo yuguruye umugisha nk'izina rya So. Urakoze mwemu yera, umviriza itangazo, umviriza itangazo. Haleluya, haleluya. Imana irambarenga igiye gukora ikintu gishasha, kandi abazocumva bose imizereri izobavuga mu matwi. Hey! Haleluya. Imana ikora igitangaza, imizereri ikubite mu matwi y'abakuroze. Imana igukorera igitangaza, imizereri ikubite mu matwi y'abariya bagupinga. Imana igukorera igitangaza, bacanganyikigwe bavuga ngo ni gute ashobora kugera kuri bino bintu, ni gute ashobora gutunga bino bintu, ni gute ashobora kugirirwa iyi favere. Ariko Mana yanje, abantu bari hano canke batashe, turi kumwe, dutele haleluya, tele yindi haleluya. Imana ihabwa icubahiro cyane. Ibyo Imana igiye gukora, umugisha Imana igiye kugurura, umuryango Imana igiye kugurura, imizereri izovuga mu matwi uzoyumva wese. Imana ikugenera abakujanira inkuru y'ibyo yakoze mu izina rya Yesu. Imana ikugenere abakujanira inkuru y'ibyo yakoze mu izina rya So. Tele yindi haleluya, wongera utere yindi haleluya. Uwakurogesheje ururimi wese, Imana yo mu ijoro iramutembagaza hasi mu izina rya So. Uwakurogesheje imitongero wese, Imana mu ijoro iramutembagaza hasi mu izina rya So. Uwafashe amaraso y'ibikoko n'ibindi bitandukanye akayajana kumva kugira ngo yice ubuzima bwawe, ariko arakuroga, Imana yo mu ijoro ibigwize n'ubusa mu izina rya So. Abariko baracana amabuji atukura, amabuji yera, amabuji bayazungurutse imyotsi n'ibicaniro, barabicanira ubusa, kubera hari igicaniro gisumba ibindi bicaniro c'Imana rurema, Imana repentance, kiribuze kukuvugira. Hey! Tela haleluya, wongera utele yindi haleluya, wongera utere yindi haleluya. Tugiye gusenga, hari ibicaniro bitegerezwa gutembagara, hari ibicaniro bitegerezwa gutembagara, hari umurozi tugomba gutembagaza. Umviriza ndakubwira ikintu mfasha, help me this. Nimba uzi ko hari umurozi akuroga, ukaba umuzi, you know, kabuze umurozi akuroga, ngomba umfashe muri kino gikorwa, ngomba ko dukora. Uraza guhamagara izina ryiwe mu buryo bw'imhemu, umukwitisha ubushobozi bw'Imana budasanzwe. Paulo, inzoka iramukomora, imaze kumukomora imushiramwo ubumara, was a dangerous vapor. Imana mfashe cyane, viper. Yari inzoka ifise ubumara buteye ubwoba, imaze kumukomora arakunkumurira mu muriro. Raskonto payaza rizoko radesketaya pari koyazata. Ubumara bwose bakuroze bugutera ingwara, bugutera icankiro, bugutera guhomba, bugusubiza inyuma, bukubuza gusenga, bukubuza kwinjira mu nzu y'Imana, ngomba tubukororere mu muriro mu izina rya Yesu. That witch, uriya murozi yazengereje umuryango wawe, ndagomba ko wumva itangazo ry'ikintu camubayeko, ategerezwa gushigwa hasi. Haleluya. Umurozi ari inyuma y'akajagari kariko karafata umugabo wawe, umukunkumurire mu muriro mu izina rya Yesu. Umurozi ari inyuma y'akajagari ko mu bana bawe n'umugore wawe, umukunkumurire mu muriro mu izina rya Yesu. Umurozi ari inyuma y'agahinda n'umubabaro uri kuragira, kunkumurira mu muriro mu izina. Turi kumwe ngo dutere haleluya.